Haribonekeza muri iki gihe ubusuma butandukanye mu makaritiye amwe agize igisagara ca Bujumbura. Ubwo busuma bukaba bukorwa mu buryo butandukanye kandi bugakorwa cane mw'ijoro. Abanyagihugu twaganiriye baba muri zone Kinindo neza na neza muri karitiye yitiriwe umuryango umwe bwa Afrika baremeza ko ubwo busuma bwibonekeza muri ako gace. Mbona kuvuga ngaho muri oyiwa dusanzwe tuhaba ariko sagasasheshwa rumuri abasuma bariho. Ko mu mpera z'umwaka harigeze kwibonekeza ubusuma bwo kwama hari abasuma binjira bakiba micrampra. Sivyo kubesha bamwumva ko ubusuma buhari. Jewe nko muri iyi ndwi ndiko ndataha twarahuye n'imoto nyene, sivyo kubesha turahura n'imoto iriko iragenda bukebuke imbere yanje, tuca twumva umuntu ariko arakoma induru, tumushikiriye aca tubwira ati bantu wayisagoshi. Hanyuma iyo moto idushikiriye natwe irafrena, tukama twibaza tuti niyindi moto iriko irarengana. Uwo muntu tumushitse iruhande aca tubwira ko bamutwaye isagoshi irimo telefone n'amahera. Iyo moto twaragerageje guca, hari taxi iriko irarengana, bariko bararengana barafata iyo taxi kugira bareko boyishikiye, yari yamaze kurengana. Abo banyagihugu bavuga ko abo basuma niyo bafashwe badahanwa bikwiye, ivyo bigatuma ubwo busuma bwiyongera. Umwe twaramufashe, tumaze kumufata turamutora kw'izoni, hama ikintu cabaye araturangira ahantu yagiye agurisha ama ecrampra. Tumaze kugenda ahantu yayagurishije baratoye ecrampra 5 bazitwara kw'izoni, ariko ikintu cagiye kutubabaza ntitwamenye ati eske vyagenze gute, vyahereye he. Nta kintu na kimwe twigeze tumenya, ngo twagiye twumva ngo umusuma bamurekuye, n'uwaziguze bamurekuye, n'imodoka twafashe yafashe uwo musuma kugira abadeplace ivyo bintu nawe ne barayirekuye. Ivyo biruko mu gihe hibonekeza iduga ry'ibiciro ku masoko, eka mbere nibura ry'akazi kugwaruka. Aba n'abandi bakaba bafise amakenga kwizo ari mvo zitera igwirirana ry'ubwo busuma.